Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, ubuseruko muri Tanzania, ubumanuko, uburengero muri Tanzania nyene, uburengero muri Kongo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu nama mu gisata ca politike. Inama ihuza abakuru b'ibihugu vya Komesa kuri ubu bashitse mu gihugu c'u Burundi, bamwe bakaba bakiriwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda General Major Paul Kagame niwe nawe yari ategerejwe mu bashitsi b'iteka bagomba kugenderera igihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe ubwo umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yajaga ku butegetsi, benshi bariruhukije bavuga ko intwaro mbi igiye gusezererwa. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yaragerageje mu migenderanire myiza agira ico akoze. Umubano wari hagati y'u Rwanda n'u Burundi utari wifashe neza, yari yagerageje barugurura imbibe zari zarugawe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Igihugu kibanyi c'u Rwanda cyaragerageje ibishoboka vyose kugira ngo kibane neza n'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda General Major Paul Kagame yaragendeye igihugu cacu c'u Burundi, araza ashika mu Bujumbura. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nawe yararungitse intumwa ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ariko Ndayishimiye hadaciye gatoye yarumvikanye avuga amajambo akomakomeye cane, avuga ko igihugu kibanyi c'u Rwanda ari indyarya kandi ko ngo atazokundana canke atazobana n'indyarya. Ivyo vyaraciye bigenda biboneka. Ubwo rero imipaka yari yuguruwe, mu nyuma Abarundi n'Abanyarwanda baratanguye kugenderanira, imigenderanire iba myiza. Abanyarwanda n'Abarundi bari bakumbuye kugenderana cane kuko vyari bihejeje imyaka myinshi umuhisi Petero Nkurunziza yarugaye imbibi, ubwo yavugaga ko yaragiye gutembagazwa ku butegetsi kandi ko abari bashatse kumutembagaza boba barahunze bakaja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kikabaha indaro. Mu nyuma rero vyaje gunyuka ubwo u Rwanda rwaje kuburira Ndayishimiye ubwo yari agiye gutembagazwa ku butegetsi. Umugambi wari wacuzwe na Generali Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu ngubu baciye bata muri yompi bakamujana mw'ibohero. Iperereza ry'u Rwanda niryo ryatahuye amakuru y'uko Bunyoni yashaka gukora kudeta, gukora push ngo atembagaze uyu General Major Varisito Ndayishimiye. U Rwanda rwarungikiye Neva ubutumwa ko bamugabisha ko yohagabira ko umwanya n'umwanya Bunyoni yateguye kudeta, kandi ko yo kudeta natavyitwaramo neza yagomba Bunyoni kuyishikako agatembagaza ubutegetsi. Ico gihe Evaristo Ndayishimiye nawe yahise akora ibishoboka vyose aburizamwo iyo kudeta Bunyoni yari yateguye. Bunyoni ahita akugwa mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere yarimwo ico gihe, ashigwa ku ruhande. Bunyoni aca nyuma arafatwa arafungwa. Mu vyo yagirijwe ko yagomba gutembagaza ubutegetsi.
Inyuma rero yaho amaze kuburana akanavuga ko iperereza ry'u Rwanda ariryo ryabeshe ko yagomba gutembagaza ubutegetsi, ivyo vyose ibimenyetso Ndayishimiye yari yabihawe abihabwa n'u Rwanda, ariko icaje gutangaza nuko nyuma Evaristo Ndayishimiye yagiye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, yumvikana avuga ko u Rwanda n'abategetsi bago ngo bagomba kwirukanwa ngo karibo bazana bateza intambara mu bihugu vyo mu buseruko, ngo mu bihugu vyo muri aka karere ngo Rwanda nigo ruteza intambara. Avuga ko agomba kwifatanya n'abashaka gutembagaza ubutegetsi n'abagwanya igihugu c'u Rwanda. Ico gihe yaratashe agishika ngaha mu gihugu cacu Burundi, yaciye afata ingingo yo kugara imbibe zo ku butaka zihuza igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Benshi rero barabona ko ivyo vyose vyaciye biba, bakaba batunguwe no kubona kandi inyuma muri ino ndwi aho hariko haritegurirwa inama ya Komesa, ibihugu biba muri Komesa n'u Rwanda rurimwo, ifoto ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari imanitse mu gisagara ca Bujumbura. Benshi vyabatunguye aho iyo foto yariko iraha umukuru w'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko ikaze ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo biboneka ko vyari vyiteguriwe ko rero General Major Paul Kagame nyene cubahiro atwara igihugu kibanyi c'u Rwanda yagomba kuba mu bashitsi b'iteka bagomba kwitaba inama ya Komesa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari bamwe mu baperezida bahejeje gushika mu gihugu barimwo kwakirwa n'umukuru w'igihugu, ni mu gihe abashikiranganji b'imigenderanire myiza n'amakungu nyine mu bihugu vyabo ku munsi w'ejo bagize inama yari rimwo umushikiranganji w'imigenderanire myiza ngaha mu gihugu cacu Burundi Albert Shingiro, nawe akaba yarayitavye kuko iyo nama ya Komesa abanyagihugu bakaba basaba ko hagomba gutorerwamwo inyishu z'ingorane zihanze cane cane abacuruzi canke abadandaza bakora urudandazwa rwambukiranya imbibe, rwambukiranya imipaka, na cane cane igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bakagabanya za ruswa zitangwa muri ico gihugu, aho usanga buri umwe wese muri ico gihugu ngo yigira umushefu, kandi ngo yahagaritse umudandaza agomba gusorora, agomba gusorora, udasoroye ngo nturengana muri Kongo, gusanga basorora ahantu henshi cane, ugasanga ayo bagomba kunguka inyungu nta kintu bakoreyemwo, yose iragiye kandi itwawe n'abo barya za ruswa ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umugwizatunga Ziranotse, uyu ahagarariye abagwizatunga ngaha mu gihugu cacu Burundi, avuga ko rero ngo bakorana n'abagwizatunga bo mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugira ngo batunganirize abo barundi babandanya guhura n'ibibazo mu rugendo rwabo canke ubudandaza bwabo baba bagiye bakora ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Benshi bakabona ko rero ivyo vyose ari bigomba gutorerwa inyishu. Bamwe mu batwandikiye bavuga ko rero ubutegetsi bwa Gitega ngo kuba bwarapfunze canke bwarugaye imbibi ngo ntago ari uko bo banga Perezida Kagame, ahubwo ni ukwanga abarundi bari basanzwe bahahira canke basumira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda baronderayo ubuzima, ngo abo bose barankwa n'ubutegetsi. Anemo
ngo ni ubutegetsi bubi nk'uko bamwe babandanya kugenda babishikiriza, ngo nta murundi n'umwe yanka Perezida Kagame kuko ngo Perezida Kagame atwaye neza kandi igihugu ciwe kiriko kiratera imbere, mu gihe igihugu c'u Burundi biboneka ko kiriko kiraja mu manga, inzara izura inzara, ubukene, igitoro carakenye, amafaranga y'u Burundi ariko arata agaciro ku murindi munini cane, ivyo vyose bikaba ari ingorane zihanze abarundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane.